abantu badasenga nta soko y'ubushobozi mufise, nta soko y'inkomezi mufise. Amen. Satani atinya abamuderanja, ntatinya abasinziriye, ntatinya abadasenga, ntatinya abari mu vyaha, ntatinya abari mu masturbation, atinya abatinya Imana. Haleluya. Abantu bari barihebuye ngo jewe Imana ntinyumva, byaraheze ntivyaheze. Warukeneye amazi akwereka yuko bigishoboka, ariko ibanga nukuja ku musozi. Igira ivyo Yesu yakoze. Uje muze bw'amasengesho ntibikeneye ko bakubona, ntukeneye ko babona ngo uje n'umusenzi wavyuka saa 9 uja kwivuga kubera iki? Kubera iki? Nta competition yo mu gusenga, nta competition iriho mu gusenga. Ikimana ikeneye nuko ugire imigenderanire yawe nayo. Ijambo ry'Imana rihinduka, n'iryarindi, n'iryevuriwa. Ndakubwira abantu bagira ngo ibintu ngo muri 2023 le monde a évolué. Oui, le monde a évolué, mais la parole n'a pas évolué. Ijambo ry'Imana n'iryevuriwe, nivyo byakoze kiriya gihe n'uno munsi ndacyabikora. Haleluya. Namvise ko nanezerewe sanze ko muko muri periode y'amasengesho, muri periode yo gusenga sivyo? Nakunze ko mu ndwiza muzogira gute, muzosanga nguri iki? Byande bimwe bimwe kumego muri abagwanyi byose ko mudafora ntabagiye mu ntambara yo gusangangura no gukomvomvora. Imana ishimwe. Ndanezerewe ko muri masengesho, kuko no munsi nta kintu mvuga atari amasengesho. Haleluya. Mwemu numwe kandi nabiteguye ntazi ko ivyo murimwo. Bisigura rero ko ari ikintu kidasanzwe Imana ishaka gukora. Reka tunyarutse rero ko tamwanya munini mfise. Pio tunyarutse. Juge cyangwa macamanza 16 ahere ku murongo 15. Juge 16 verset 15. Delila aramubarira ati, Gizagaho mbere yuko avuga ngo Delila aramubarira ati ari abantu bashasha, avuga ati mu Delila ninde? Ndatazi Delila. Ninatarumva inkuru ya Samson nande? Delila. Samson yafise ubushobozi budasanzwe. Yashaka gufata n'inka igihumbi zose ari umwe. Yafise ubushobozi budasanzwe, ariko umuravye yari umuntu nkawe nanje. Kumbure namurusha igifuwa jeyo sinzi. Ariko ubw'Imana buje, ubushobozi bw'Imana buje kuri we, yakora ibintu vyokora abantu igihumbi ari umwe. Kubera hari ubushobozi bwari kuri we. Abafilistiya rero, abansi ba Israeli yarabakubita ari abantu bangahe, naho zara 500 ari umwe yarabakubita. Rero bariyumvira ati ubwo bushobozi abukura he? Cyo kibazo bakunda kumbaza kenshi, none izo nkomezi uzikura he? Yesu ashimwe. Baza mugenzi wawe ati mbega buva he? No munsi turamenya iyo ubushobozi inkomezi ziva. Haleluya. Bararondeye inkomezi za Samson aho ziva barabura, ariko basanga Samson arafise intege nke. Akunda iki? Ana ibujumbura banga akunda badada. Yarakunda cyane abagore, abakobwa, yari busambanyi bashaka, niko novuga. Rero baravuga ati ko akunda abakobwa cyane, reka tumutege ku mukobwa nyene. Niyo bavuga ati reka turondere ubizi mu professionnel. Yitwa nde? Inde? Delila. Niwe rero bavuze ati reka turondere Delila, amwegere, amuganirize, amuryoshe, amusinzirize. Kandi byarakunze. Nasa ko dusoma vyose ko mwaya si mwinshi, duhere kuri ingene Delila yamugerageza, kamubaza ati none ubukora, kamubesha, aramwizingirako. Kwera ati yuko afise intege nke aho nyene ku bagore. Somerere murongo 15 ngira abashasha batari bazi Delila wari we, barumvise ko Delila ari igikoresho c'Abafilistiya kugira bamenye intege nke ziwe, bamenye isoko. Uguti isoko. Turashaka kumenya ubushobozi bwiwe aho buva, tumene aho nyene. Paulo avuga ati ndukubita nk'abahusha. Haleluya. Arabona Imana bakwita nk'abahusha. Be bashashize ndavuye gushiraho titre ntarakubwira. Bafita gutrisha. Ari gihe ndavuga ntishiraho titre. Haleluya. Nta kundi yamaze kurimena, nta kundi. Ariko n'iryo nyene isoko y'inkomezi.
hanyuma uzorurindira sivyo. Dusubire rero 15 soma 15. Terira aramubarira ati uwo kagize ngurankunda kandi ufise ivyo unkinga. Kandi ufise ivyo unkinga. Mune majambo uri hypocrite umbwira ngo sheri ariko ntumbwira vyose. Ntunyugurira umutima wawe. Urumva yamaze kumushira mu ntege nke. Komeza. Ehe umeze aka gatatu kose. Yaba amuci ruhanda mubesha. Wanka kumbarira aho inkomezi zawe nyinshi ziva. Haleluya. Negera kubwira ikintu kimwe twiza kwiga uno munsi igituma abana b'Imana ta nkomezi zigaragara. Satani arazi aho inkomezi zawe ziva. Arahazi. Yarahamenye yarahize arahamenya akubita hajya nyene buti hajya nyene. Akubita handi akubita hajya nyene hajya ziva. Rero yeko arondera inkomezi ziwa ziva. Komeza. Maze akomeje kumuzigiririza imisi yose. Yaramuzigiriza ngo yarensista yaratitiriza amukubakuba abona ko atakimucana waka. Umbiriza subiramo amugira gute? Amukubakuba. Bakubakuba gute? Enfant non admis. Bakubakuba gute? Amubembereza basi. Sivyo? Abanyabujumbura bavuga kubakuba. Verset 16. Baba gute? Comme elle était chaque jour à la tourmenter et à l'importuner par ses instances. Yari insista agashaka ko biba. Hanyuma bwira gute? Abona nuko 17 amumenera impuri gose. Impuri gose. Impuri ni iki? Iki nibanga. Tutabesha bari bakize ijimba vuze ukuboko. Impuri abari bayizi. Si jeje nyene batatu gusa babiri ntaco. Joseph warukizo yumvire na Joseph nterakize. Amumenera ibanga niko rovuga sivyo. Aramubara ati nta rupfuhe rwigeze kugera ku mutwe wanje. Kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nomobwa inkomezi zanje zoca zimvako. Nogira gute? Mu Kinyarwanda no kogoshwa canke nomobwa une bonka timishatsi inkomezi zanje zoca zimvako bas nkahinduka goyi nkamera nk'abandi bose. Akamera nka wewe nanje. Wow. Utarimenye. Ararimenye. Abwiye umwansi. Yazi wakabwira umukobwa yakuze ko yamwira ngo aramukunda. Delia nawe akabwira ntaye ndagukunda bitana sheri. Ariko ntiyamenya yuko atabwiye Sterira. Ariko abwiye nde? Hari abantu bakunda kumena amabanga yabo ku mugaragaro. Bakabwira abantu bose n'indoto Imana yaguhaye imbere yo kuyisengera ubanza kuja kubwira abantu bose. Hakibaza kubwira ngo rafiki yako ariko kubwira adui. Ikubwira umwansi. Nabwire ko Satani atazi gusoma ivyiyumviro vyawe. Ariko arazi kumva ivyo uvuga. Hari abantu bagukurikira amadayimoni abamarayika ba Satani cyangwa amadayimoni ya Satani agukurikira ashaka kumenya dose yawe. Nimba uri umukozi w'Imana umenye yuko dose yawe irazwi. Abantu bazwi mu kuzimu ni bande? N'abakorera Imana cyane gusumba abatakora. Sivyo? Abataramenya Imana bavuga ngo turaje nazo kugutemeya muri rya zina ryande Yesu wa wundi Paulo avuga bamubwira gute ngo Paulo turamuzi, Yesu turamuzi, wowe urinde. Mani majambo dose yawe ntituyizi. Haleluya. Haleluya. Nabwiye yuko nimba uzwi cyane tasana gutinya nuko uhasha Imana icubahiro. Satani atinya amuderanja, ntatinya abasinziriye, ntatinya abadasenga, ntatinya bari mu vyaha, ntatinya bari mu masturbation, atinya abatinya Imana. Haleluya. Rero ahararimenye avuga gute ngo uhereye nkiva mu nda ya mama no mobwa nubwo ngo kati imishatsi fini termine murongo kurikira
nuko Delila abonye ko amumeneye impuri gose atuma guhamagaza abaganwa b'Abafilisitiya uti nimuduge iri rimwe gusa uti kuko yamumeneye impuri nuko abo baganwa b'Abafilisitiya baza iyo ari bazanye ya mafeza aje amumeneye ibanga. Iyo mpuri tuvuga ibanga sivyo, tuvyumve neza. Amumeneye ibanga avyumvise mana majambo twari dupfanye ivyo gusa. Nico nashaka kumenya, acaramuho aramusinziriza. Acatuma ko abantu bamutuma b'Abafilisitiya. Murongo 19 rero niho nshaka cyane. Maze Delila amusinziriza ku bibero vyiwe. Wumvise nta kinini yakene kumuha, yaramusinzirije yamushize ku bibero vyiwe. Kubera iki? Yakunde vyo nyene. Satani haza hagusinziriza. Kumbure wone usinzira ku bibero vy'umuntu ariko arahane hana gusinziriza. Ahantu ugenda kagutandukanya n'Imana yagusinzirije. Haleluya. Nico gituma ukeneye gukanguka. Ntuze gusinzira. Watch and pray. Amen. Bamaso kandi musenge. Kubera vyiwe araheza ahamagara umuntu amumwa vya bitsibo ndwi y'umushatsi. Ibitsibo ni ibisuko. 13 sivyo? Ibisuko bingahe? 13 ni ibisuko sivyo? Ni ibisuko? Kuki twenga? Ibisuko bingahe? Bingahe? Si bibiri, si bitatu, si bine, ni bingahe? Indwi irasho bisigura. Performance, perfection, amen. Plenitude, kukirundi vagute. Kunengesera. Haleluya. Namani yagiye muri Yorodani kangahe? Rimwe, kabiri, gushika kuri kangahe? Indwi. Haleluya. Hari abantu ngaha twese mu buryo bw'impwemo, sivyo? Hari inkomezi ushobora kuufise umukozi w'Imana cyangwa umuntu afise ikintu akora, agizo nkomezi zawe hari ahantu zugariye. Turakona yuko ibisuko cyangwa ibitsibo. Ibitsibo cyangwa ibisuko by'umushatsi bikeneye yakase bingahe? Yatanguye guhinduka. Agize gute? Ahamagara umuntu amumwa bya bitsibo. Je bisigura yuko yari gushaka kukata bingahe? 6. Agasigara kimwe. Nuvuga yuko hari ubushobozi bukeya bwari gusigara. Arogira ntiyagera bukeya busigara agira gute? Gipara. Gukura vyose. Tugiye gusangangura, nabo nyene bashaka gusangangura ivyo wawe. Amen. Utamusanganguye aragusangangura. Ifo kubimenya sivyo? Hanyuma atangura guhinduka goyi. Inkomezi ziwe zimuvako. Za nkomezi zimuvako kubera ibitsibo bishika cyangwa ibisuko bishika indwi vyose vyacitse. 20. Maze aramubarira ati ngaho Samsoni Abafilisitiya baragushikiriye. Acarakanguka agira ngo arabakira nkuko yahora ari ku nkumure. Ariko ntiyarazi yuko Uhoraho yamuretse. Igihe babikata yarasinziriye. Kenshi iyo ubushobozi bwawe rukora kuvako ntavyubona. Amen. Ntavyubona ko rukora kuvako, uza kubibona bigimaze kugaragara. Byarangiye kera. Byahejeje. Amatake menshi aba turatungurwa twese bibonye muri televizion, ariko biba byamaze gutegurwa kuva kera. Byarangiye. Rero asharavyuka, yarasinziriye. Avyutse amubwira ati Delila, ako nawe ni umugome kweli. Niwe aratwara bikase. Amen. Acabwira ngo Abafilisitiya bagira gute? Baraje. Mwana majambo yashagira gute? Test. Sivyo? Hinge dupime turabe ko bya bindi yamwira ari vyo, bwa bushobozi bwamuvuyeko. Samson avyutse ntiyamenya ko ya Madrid yagiye kera. Acavuga ko iki? Nta kibazo. Kwa kundi naho ndabigira kera, ndabereka ndumwe. Ntiyamenya ko kabaye byarangiye. Ariko ntiyarazi yuko Uhoraho yamuretse kubera iki? Kubera yamaze gukata ubushobozi isoko. Haleluya.
abantu badasenga nta soko y'ubushobozi mufise, nta soko y'inkomezi mufise. Amen, haleluya. Suva ngo Imana irakureka, suva mwana irakureka, ahubwo wuguriye umuryango Satani. Satani yashoboye kuza kubera wamuguriye umuryango. Turi kumwe? Ngo nimuhe akaryo Satani, ne donne pas accès au diable. Haleluya. Murongo ukurikira rero 21 verset 21. Maze abafilisitiya baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana i Gaza, bamufatisha iminyororo y'imiringa. Reka nabaze ikintu kimwe, baramufashe banza kumudokora mukuramwa amaso. Babandi yakubita ari umwe baramuhoshe gusa, barakuyemwa amaso, iminyororo akagera kwa kundi ati yo kabaye. Ari gitoyenza umuntu w'Imana afashwe n'abansi y'abafilisitiya. Igitangaje uno munsi utekeze inka 15 haciye indwi imwe ku munsi wa gatandatu hari abansi ba Israeli bateye Israeli. Haleluya. Bacha bafata abaotage, bafata abajuifu barenga 150. Batwaye he? Ona Samson amujanye he? Kumena indura strategy Satani. Nibakanze. Unyamusi tuko turavuga abayahudi bari muri Gaza haciye indwi imwe. Samson abamufasha bamutwaye he? Gaza. Kure chini. Mwiyaza yuko ari Hamana yuko bagomba gura Gaza. Mu buryo bw'impuhema icyo bisigura. Haleluya. Haleluya. Nagana bwira ikintu kimwe ingene abo aribo byo bita un mouvement terroriste yitwa Hamas yo muri Gaza. Shaka kuvuga politique ariko shaka tuvigireko Imana ishimwe. Abantu bose kwisi yo makuru, abantu bose amakuru ama televiziyo nka yose baratangazo n'ikintu kimwe. Israel ifite système de défense muri za mbere kwisi. Avyumva? N'ahantu bafise n'amasysteme bashobora kumviriza telefone yawe a distance. Basa amasatelite batwara mu kirere ariho amakamera, sivyo? Amakamera abona muri Palestine, akabona vyose, bagazi ibintu vyose aho biri, barumva n'amajambo abantu bavuga a distance. Bashaka kwinjira mu buryo budasanzwe, birateye ubwoba ubwenga bafise n'ivyuma bafise. Barashigikiwe, hari amamisire aterani, amamisire aza. Siko mabonye amagere yose yabaye muri Israeli, yabaye muri 48, 48, 73, amagere yose yabaye, intambara zose zabaye, wamusanga Israeli n'abantu bato bake, agahu gato, ariko mu Arabu ugasanga niho hafuye benshi gusumba muri Israeli. Kubera iki? Kubera ivyuma bafise. Bafise ivyuma bidasanzwe, bafise ubushobozi budasanzwe, bafise système de défense iteye ubwoba. Ariko nibumva ngene ayo Hamas yashoboye kwinjira batabibonye, bagasanga bamaze kwinjira baciye bagatwara n'abantu babo, birabarengera. Gushaka no munsi premier ministre cyari ko arahanagura ishuya nkuko nyene ati ibintu byagenze gute, byaramurengeye, barabaciyemo. Ariko baciyemo gute? Bafashe imyaka 2 bamaze kuva bayitanguye kuva 2021, bafashe imyaka 2 bariga isoko y'inkomezi za izi nguva zikurahe. Bashigikirwa na États-Unis itanga plus de 6 milliards de dollars chaque année gushikira Israel muri défense. Bavyumva? Bafise ibintu bidasanzwe, bafise amisire agenda akamena yandi masibisire atarashika, sivyo? Baravuga ati rero reka turabe ngene twobatera tuyige inkomezi zabo aho ziri. Samson basanze he? Basanze yikundira abagore. Tumufatire ngaho nyene. Israel rero bari bagize babiteguye imbere y'imyaka 2 bategura itariki. Amen. Iyo tariki nyene yabaye ku gatandatu heze, yari tariki dasanzwe muri Israel, umunsi mukuru w'Abayahudi. Iyo tariki rero ni tariki bahagaciro ku buryo benshi bafata n'amakonje imbere ntibaje no kukazi. Ariko kuri uwo munsi benshi bamwe bari baryamye bisinziririye, abandi bari muri bariko batamba mafete ama boîte de nuit. Umva iryo joro rero kuri garde ya Hamas na Israel
abasirikare bari bagabanutse cyane, abandi benshi bari batwaye ahitwa Jordani. Baravuga ati rero iyi tariki niyo nziza. Barigeze kwerekana, nabonye video yerekanye ngene babiteguye. Ikintu cya mbere bakoze, bateye amaradar yabo kugira ngo kubibona. Entre tafasa amatracteur yinjira muri uwo mwanya, amamisire ashika 5,000 ariko araje muri Israel. Muri uwo mwanya amamisire ko araba, hari abasirikare bariko baraza n'amaparachute binjira muri Israel. Ivyo byose yaye mu minota 3 4 5 baraja kuvuza amasirene, fini byarangiye, binjiye. Bafashe umwanya abantu bibereye, bashagenda ahantu bakora tamba, abantu bashika 500 kurasa gusa aravegrete kwera ubegerenje ahantu hamwe. Vyose barondeye inkomezi zabo aho ziri. Nawe Satani nazi inkomezi zawe zishobora kuva ahantu hamwe gusa mu masengesho. Umukristo adasenga ari mu ntege nke. Nimba ushaka kunesha ugashaka ku masezerano y'Imana, duga ku musozi. Haleluya. Mu masengesho niho hari inkomezi. Twageze mu 22:21. Maze abafilisitiya baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana i Gaza, bamufatisha iminyororo y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Haleluya. Ariko naho geza ngaho umvire bagize, bamufashe baramuboha, bamumena amaso, bajegana kumugira mu prisonnier wabo, baramukoresha n'ibikorwa bibabaza gose. Haleluya. Kubera iki? Bamenye isoko. Isoko iri hehe? Mu mishatsi, mu bisuko vyiwe. Haleluya. Ariko bamenye igice, bamenye vy'ukuri ko hari ubundi bushobozi bw'inyegeje kubigaragara. Nimuko muravyumva. Ndashaka mwemera batahuze yuko bakase ibigaragara. Ariko ndabwire, ukubise ibigaragara gusa ntunesha. Paulo na Sila barabafashe, baraboha amaboko, baraboha amaguru. Haleluya. Ariko bibagira ko afise umunwa uvuga, bibagira ko afise mpwemu yera. Nakubwire barashaka gufunga, bagutwara muri prison, ariko mpwemu yera nigiyane bakiri muri wewe. Haleluya. Ubushobozi bwa kweri si bugaragara. Vuga uti bugaragara. Uyu Samsoni bari bagiye yuko nawe ufata ugwembe ugakata umushatsi ugira gute mu nyuma, haciye ibisi bikaye ugira gute. Haleluya. Bari bagiye ku mushatsi umera. Jewe yabandi ndi mu Filistia kiya gihe hage nayo kwikora baza nayo kwikora gute baza nakubwire. Nachafata umuntu umwe nkamuhemba amafranga, wewe gume muri prison, sivyo? Kujya abagabo biyogosha bicyabimwa ubwanwa mu gitondo ugumukira rugwembe, buri gitondo rugwembe nkaguhemba kwera ico gihe ndabi ubushobozi buva. Bo bagiye muri fete dombolo ya solo, twamuhejeje bamara indwi imwe, twamuhejeje bakubitana ama high five, twamurangije. Haleluya. muri kanya hari amadayimoni akora kubitana high five, twamuhejeje, twamushize hasi, ariko idodomba, ariko ararira. Haleluya. Ariko nimba ufise mpwemu yera, haleluya, nimba ufise mpwemu yera, nimba ufise mpwemu yera, ubushobozi bw'Imana sasohe nouvelle buriyubura. Haleluya. Kuko ubushobozi si bigaragara. Bwira mugenzi wawe ati umviriza neza umurongo wa 72 verset 22, ugende uyifashe nawe utaha. Soma cyane piyo. Ariko naho bamumoye, umushatsi wiwe utangura gusubira kumera. Naho yaguhejeje, naho yakwiye kwica biwawe, naho yugaye entreprise yawe, nugo bakuvuga, nugo bakusuzugura, ariko urafise mpwemu yera, urafise mpwemu w'Imana. Imana yaremye isi n'ijuru iri muri wewe. Naho bagutwenga, naho ngo urashaje, naho ngo uri ngumba, nimba Yesu ari ku ngoma, nimba yicaye iburyo bwa Data, ariko naho bamumoye, naho asata abadayimoni bakora gusuzugura, dansa agasuzugura abadayimoni bareka bagusuzugure, reka bagusuzugure, agasuzuguro kaze kaduge ntikarashika.
kaduge ujya vyiwe nta kigenda vyaheze ariko nimba muri ntebe y'Imana hagaragara vyaheze ariko nimba Yesu kicicayeko nimba gitegeka amarayika bakamwumvira naho vuga uti naho ayaya naho bamumoye abanyarwanda banyumviriza naho bamwogosheje ndakunda gose umurongo gose kuko bagize ubwenge buke abantu bavuga ngo satani ntazi ubwenge hari arafise agarukira Jese nari kuvyemera Jese nari gufata umuntu n'ugwembe kumukubita kura kumushatsi imisi yose ariko umushatsi tanga gukura kandi n'abaprisonnier abacunze abaprisonnier barabona kumushatsi kurakura barabona yuko ashobora kugira n'ibindi bisuko bati yo ntabona ege ubushobozi ni mu maso buri mu mushatsi haleluya ubushobozi ni mu bigaragara buri mu bitagaragara kuko ngaho hari ikintu bibagiye kumbura ni bari bazi science ayigeze bibagiye ikintu cyitwa mu gifaransa follicule pileuse harayita follicule capillaire ni ikintu kiri mu mubiri gituma umushatsi usura gukura iyo bashobora kuyikurayo byari gukunda ariko barakase ibigaragara baribagira ko ibitagaragara bisa ubushobozi gusumba ibitagaragara bisa ubushobozi gusumba ibigaragara abantu basenga mu ibanga mubahe haleluya nuzugira ubwoba umuntu afite umusenzi agira ibibazo nivyo musengere ariko numugire impuhwe nyinshi sivyo jengirira impuhwe cyane umuntu adasenga kuko ateye ubwoba umuntu asenga nta defense afise ariko umuntu asenga ari connecté n'ijuru haleluya ivyahagaze biboneye ko bidashoboka birashoboka biciye amasengesho haleluya amajambo arakomeye simbira kuri 29 kuri umwanya uragiye 29 29:30 nuko Samsoni afata izo nkingi zomi zo hagati garabe Samsoni umushatsi barameze arasenga Imana ati ndagusavye umfashe ndabereke bagize fete baja ahantu hejuru bamuhamagare ngoze kuba entertaininga kuba spectacle bamusuzugure bayitwengere ngene cya kigabo cyadukubitaga agahimbira ubunyi akaza n'ibiminyororo n'amaso yatobotse ariko hari iyo nzu yero yari isa amakoloni inkingi zibiri abwira kana ati ndagusavye umfashe sindazibona haleluya amaso yanyu nabona ariko ikiri muri cewe haleluya Yohana Petero abwiye kimuga ati nta feza ngira nta mafranga mfise nta nzahabu mfise ariko ndaguha icyo mfise kitagaragara mu izina rya Yesu haguruka avuga ati fata munjane gusa kuri izi nkingi afata inkingi imwe iyindi nkingi zibiri haleluya haleluya kubera iki Imana yamwishuye afro yari yaje imishatsi yari yameze imishatsi mu buryo bw'impemu n'ubuzima bw'amasengesho aho abantu bose akora gutwenga amadayimoni akora gutwenga ariko wewe nimba ufise umushatsi w'amasengesho nimba ufise umushatsi w'amasengesho ntugire ubwoba amasengesho yawe azokumvika soma 29 nuko Samsoni afata izo nkingi zomi zo hagati ziteze izu arazegamira ukuboko kw'iburyo gufata imwe ukw'ibumoso iyindi 30 maze aravuga ati reka mfane n'abafilisitiya araheza arikonganya n'inkomezi ziwe zose arazishika inzu ihomvokera hasi babaganwa no ku bantu bose bari muri yo nuko abo yishe mu gupfa kwiwe baruta abo yishe akiriho haleluya abo yishe muri uwo mwanya baruta abo yishe agifise amaso akigenda mu bagore b'abandi ari inkomezi ziza
iyo uri muri desespoir, iyo wihebuye hari ubundi bushobozi buza. Nababwiye nde Paulo nande mwageze mumva ahantu basenze cyangwa baririmbye inzu irabomoka, byabaye bari hehe? Gereza. Haleluya. Babafunze, abandi basuka idoga bababaye, ahubwo nibo bari kwidoga ko bafungiye ubusa, bafungiwe Yesu gusa. Haleluya. Ijambo muri Acte 16 byakozwe n'intumwa 16 ngo batanga guhimbaza iyo Mana ninzi muri prison, ngo les fondements de la prison ziraba ébranlé. Ibyo mugiye gusangangura mu byo muzokora byose muzohimbaza, mugire adoration. Haleluya. Kuko adoration irasangangura. Haleluya. None ubushobozi bwa Yesu bwava he? Kuko benshi bavuga ngo ntaco, ngo Yesu ntacyaha yakoze, Yesu yari umwana w'Imana. Naho umwana w'Imana no munsi, ariko Yesu yasubiso ibanga ryitwa amasengesho. Yesu yasenga iminsi yose. Reka tuje muri Mariko igice cya mbere twumve Yesu yakura ubushobozi. Marc chapitre 1 verset 32. Kukagoroba kukirengazuba bamuzanira abagwaye bose n'abinjiwemwo n'abadayimoni. Gushaka 34. Igisagara cyose gikoranira kw'irembo, akiza benshi bari bagwaye ingwara zitari zimwe, asenda abadayimoni benshi. Ntiyakundira abo badayimoni ko bavuga kuko bari bamuzi. Akiza benshi bari bagwaye indwara zitari zimwe, asenda abadayimoni benshi. Ntiyakundira abo badayimoni kuvuga kuko bari bamuzi. Haleluya. Yesu kugagoroba bwa mbere ni he? Sanga hapi yagize yaye kumugoroba. Kumugoroba alikuwa arakiza abantu ibitangaza, sivyo? Izo ngome zava he? Zava he ndishuye. Aravuze ngo mu gitondo Imana imuhezagira ari he? Tuzi ko kwavuze mu gitondo. Imana iguhumugisha mukomera amashi. Haleluya. Haleluya. Kumugoroba yagira ibitangaza, y'inkomezi yakuye hehe? Mu gitondo. Wow. Ni révélation. Ugambere verset 32 tangura gute? Kukagoroba. Sivyo? 35 tangura gute? Mw'ijoro rishira ubuca aravyuka. Aha mw'ijoro rishira ubuca ni mu gitondo. Mwavyumvise? Verset 35 mu Gifaransa avuga ngo vers le matin. Alors kukagoroba haba ibikorwa by'Imana, ubushobozi, ibitangaza, abantu barakira, amadayimoni aravayo. Ariko vers le matin bugira buce. Haleluya. Aho yakura ubushobozi naha. Amen. Isoko y'inkomezi za Yesu zaraho, kuko ashaka kutwereka natwe tuzo tumwigane. Nitwamwigana ivyo yavuze ntituzokora ivyo yakoze, tuzokora ibirusha siko yavuze none. Amen. Kweke zokora ibirusha kuko yari afite imyaka 3 gusa, agatonze imyaka myinshi kumbure. Haleluya. Hari ibindi Yesu ari gukora ataronsa akajya ko gukora, bizokora wewe. Niwakora nkuko akora, niwavyuka nkuko avyuka, niwasenga nkuko yasenga. Haleluya. Haleluya. Niwisonzesha ko Yesu yisonzesheje iminsi 40 y'amajoro angahe. Hanyuma rero mw'ijoro rishira ubuca aravyuka. Yesu agira gute? Ndavuze ni Yesu agira gute? Mbe uravyuka cyangwa uvyuka ushaka bleu n'umukate, cyangwa uvyuka uraba WhatsApp group bavuze amakuru agezeho nayahe? Uvyuka ugira iki wewe? Niyazo ko niyo WhatsApp ariko yagihe Yesu aza kuvyuka gusenga. Aravyuka agira gute? Arasohoka. Gezaho vuga uti agira gute? Arasohoka. Kweki yasohoka ego n'ibitipe bisinziriye ko yaragona. Yego n'abadisciple basinziriye arabavamwo. Tuzakora mu nyuma ngene bavyuse bigorora yagiye tuje kumurondera. Arabavamwo. Amen.
ni vyiza umugabo n'umugore muze murasengana mugire umwanya wo gusengana, ariko rimwe na rimwe ni kenshi birakenewe yuko usohoka wewe n'Imana. Kuko imbere umunsi w'urubanza avuga ati rindira sheri wanje ari hehe. Umwe wese ukwiwe. Haleluya. Arasohoka aja mu gahinga. Arababaye basha. Anarababaye. Nuko giti cyawe. Wazo muzogenda bazova ngo nguyu umsheri wanje. Yasuko. Oruizi. 35, verset 35 ivuga yose. Mw'ijoro rishira ubuca aravyuka, arasohoka, aja mu gahinga, asengerayo. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, en avant dans un lieu secret. Sivyo, hihishije aja kugira gute? Wow. Cyo gutuma amadayimoni kenshi yaravamwo abandi kankuvayo mpaka Yesu agize aje. Kubera iki? Kubera yasenga kandi akisonzesha. Abandi basenga yabwiye ngo n'isaha n'imwe irabananiye, none mushaka gukora ivyo nkora gute? Amen. Hanyuma mwumvize rero agiye gusenga, rumva mwijoro ku mugoroba akora ko ibitangaza, sivyo? Mu gitondo avyutse gusenga, hanyuma ku murango izuba ryaje, kuko mwijoro rishira ubuca aravyuka. Nubwo yuko ni nko mu gitondo nka 3h du matin canke 4h du matin, nta zuba ryari bwaze, sivyo? Amen. Igihe natahura ko Yesu yasenga izuba itaraseruka, navuga nani zo koma senga itaraseruka. Kuva kera, kuva ngikizwa. Nazo sishaka ko kera nkiri mujene ho ngikizwa, ari nkiri muto. Natangurana n'inyoni. Nisake. Kavuga nta sake canke inyoni intanga gutazirima. Kandi nabigendera. Haige nawe niko nasenga nkumva kokoriko naguhejejesha wewe. Foko umuhizi. Havyizana. Haleluya. N'ubuntu bw'Imana biciye muri principe y'Imana. Sivyo? Yavyuka hakirabura, ba Petero basinziriye, ba Yohana basinziriye, ariko nashaka mubirize 36 36. Simoni n'abanzi bari kumwe nawe baramukurikira. Bakurikiye nde? Bamukurikiye 4h du matin. Bamukurikiye 3h du matin. Ndakubwiye ituma bamukurikiye izuba ryaserutse. Ndakubwiye igituma. Bandanya. Bamubonye baramubwira bati bose bariko barakurondera. Ni bande bamurondera? Bande? Abashaka ibitangaza, abashaka gukira ingwara, abashaka kubona ko bakorako, ko bavuga ko bakabona ibitangaza. Abo bantu bashaka ibitangaza baje ryari? Izuba ryaserutse. Babanje kuvyuka, barafata umukate n'icayi. Sha tugende kuraba Yesu kweri. Uno musi naje ndaronka. Babanje kwigorora. Basanga na Petero nonyene ko rigorora. Na Yohana arakora igorora. Ari he? Eba si hari kweri. Reka tumurondere. Baramuhiga. Baramuhiga nawe yibereye ku isoko y'inkomezi. Hari abakurondera batazi yuri. Hari abakuvuga batazi yuri. Hari abagufitiye ishari ntibazi yuri. Bavuga turiya nawe tuze kumubwira turabagezweho, ariko yibereye mu isoko. Haleluya. Atarashika rero mu gitondo hamaze kubona ngo bose bakora kurondera. Reka kurondere mugabo niyigumire yo. Imana ishimwe. Kuko aramenye isoko. Haleluya. Gusenga ntibisaba ko uvyiyumvamo. Ntibisaba kuba ugira mood nziza. Je numva nashaka gusenga no munsi. Navyutse nabi, mfise mauvaise humeur. Yaguhejeje. Yakurokoye amaso. Ariko nakurokoye amaso niba gifise mpemu yera. Haleluya. Ari murongo nashaka dusoma gatoya. Nuko ufise mpemu yera. Reka dusome muri Yobu 14:7-9. Kuko hari ivyizigiro. Vy'igiti. Igiti. Iyo giciwe. Ubiza ico giti ni wewe. Haleluya. Igiti bagiciye.
niba ushaka ko igiti kitazosubira kumera kirandure. Niwihenda ukagisiga mu ivu gifise imizi nagihejejesha wagihejeje rindira. Ni question de temps. Numviriza abatayimoni bakora feta ni question de temps. Weguma hariya gusa. Iki giti gikeneye ijambo amazi. Amazi ni ijambo. Amazi ni yaza agasanga iti. Umviriza amazi yaza agasanga igiti kirafise imizi, kirafise ivu, hagacaza icya gatatu cyitwa amazi. Termine. Kuko hari ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe yuko kizokongera kunaga kandi ibitontomya vyaco ko bitazobura. Ntibizobura witi. Naho umuzi wacu usazira mu ivu. Umviriza naho umuzi wacu usazira mu ivu. Arabana imizi yawe yasaziye mu ivu. N'igishitsi caco kigahera mu kuzimu. Barakuvuze biranka guhera. Nawe nyene ubwawe warirekuye. Waravuze ati nta kundi Imana mpfa kumpa nje mu ijuru. Nta kundi. Cyarashaje. Haleluya. Haleluya. Vuga uti cyarashaje. Imizi yarashaje. Hari abantu bakuvuze hagera igihe baraguhaga no kukuvuga. Baranaguharuruka. Baranakuvako. Kwera imizi yasaziye muri ivyo bibazo vyawe. Ubuzima bwawe byanse. Nta na kimwe uzovamwo. Nta mugabo uzoronka. Nta mwana uzoronka. Vyasaziye hariya. Nta kundi guma gutyo. Ariko ndakunda gose ivyo Imana yaremye. Haleluya. Ibintu byose Imana yaremye biratwigisha. Piyo dusomera mu 9 verse 9. Ariko iyo cumvise amazi. Cumvise iki? Amazi. Cumvise iki? Amazi. Cumvise iki? Amazi. Cumvise iki? Amazi. Gica kigiriki? Gica kinaga. Kigagira gute? Kigashamika nk'igiti kikiri gito. Kibuza amazi gusa. Amazi ni ijambo. Amazi ni ijambo. Yeremiya avuga ati aragowe wizera wisunga umwana w'umuntu sivyo, ariko wisunga uhoraho ameze nk'igiti giteye hafi y'iki. Mwone majambo hafi y'amazi. Kubera hafi y'amazi yamizi nubwo atamvura irapenetra ikarondera y'amazi. Aya majambo riko nababwira niyo mazi wari ukeneye. Aya mazi niyo atuma cya giti uretse gusa ko amashami acasa neza, nase kuba jaune akaba vert sivyo agatotahara, ariko aragira ivyamwa. Kisha kimera gute? Kirashamika nk'igiti ngo gishaje gito kikiri umengo ibyabaye byose byaheze. Kubera iki? Y'amazi yazanye iki? Ubuzima. Amazi y'ubuzima. Yesu abwiye umusamariyakazi ati wowe kumbwira ngo ushaka amazi, ahubwo niwe wonsaba amazi, kuko jewe ayo mazi amazi woma ejo nzosubira kunyotegwa, ariko amazi yanje naguhaye nzosubira kunyotegwa. Amazi y'ubuzima. Haleluya. Abantu bari barihebuye ngo jewe Imana ntinyumva, byaraheze ntibyaheze. Wari ukeneye amazi akwereka yuko bigishoboka, ariko ibanga nukuja ku musozi. Igira ivyo Yesu yakoze. Uje muze bw'amasengesho ntibikeneye ko bakubona. Nukeneye ko babona ngo uje n'umusenzi ngo avyuka saa 9 uja kwivuga. Kubera iki? Kubera iki? Nta competition yo mu gusenga. Nta competition iriho mu gusenga. Icyo Imana ikeneye nuko ugire imigenderanire yawe nayo. Haleluya. Kubera iki? Icyo ukeneye nta muntu n'umwe azoshobora gusenga ukwezi kose ata munsi n'umwe usiba avyuka mu gitondo atagira amazi. Ntibishoboka. Abatagira amazi barasenga iminsi 2, umunsi wa gatatu down, akanza akabivamwo nk'iminsi 5, arasubira akavyuka sivyo. Hagira umuntu amuvuga nabi agaca bivamwo.
agasura agasenga hagira ikintu kiba umugabo bakamwishura nabi akamutsitaza mana ndabaye desu nta mazi ugira ko amazi ntakenera ko abivura amazi ari ngaho araho ijambo ry'Imana rihinduka n'iryarindi n'iryevuriwa ndabwira abantu bagira ngo ibintu ngo turi 2023 le monde a évolué oui le monde a évolué mais la parole n'a pas évolué ijambo ry'Imana n'iryevuriwe nivyo byakoze kiriya gihe nuno munsi ndacyabikora hariyo gusenga nta nsinzi uronka mu buzima bwawe atamasengesho ntibishoboka sivyo hari ikintu nashaka kubereka gucyo Matayo 17 Matayo 17 nanye ni inkuru muzi 17 iyo nkuru musomera ku 14:21 14:21 bashikiye ishengero nyarutsa umuntu araza aramupfukamira ati mwami wanje girira ikigongwe umwana wanje kuko agwaye intandara arasinzikaye cyane kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi namuzaniye abigishwa bawe ariko vyabananiye kumukiza Yesu arishura ati yemwe abiki gihe tizera bibidambi nzogeza ryari kubana namwe geza gatoya kweki Yesu abakariye urumwe bakariye gabasha mwavyumvise ibidambi nibiki ara matradiction batwenza ibidambi nibifyine biyayasi bikora yayata ega Yesu nyahindutse no munsi arabavuga ngo iki kitambi canje ngari bidambi nga sija batutse navyo ngo yadututse no munsi sija batutse nimba Yesu yari abantu yisi bidambi ari abantu bamwegereye barara mu nzimwe yahumetse ngo akabwira ngo ndabahaye ubushobozi ko kana gizo kana scorpion sivyo ndahaye ubushobozi ko kana kintu kimwe kizogira gute cyo kibagira Yesu yabwiye atarapfa ngazuke sivyo kandi byarakora kuko baraje muri Luke 19 kuva ku verset 20 baje uwa madayimoni ko atwumvira wana majambo bakemeye madayimoni havayo haraba amadayimoni yavuze ngo turagiye kwera Petero avuze sivyo ariko ari kitambi sijayivuze cyane tradiction siyo ibidambi kurasubira mu neza navuga umukozi w'Imana yabwiye abantu ibidambi sijayivuze ni tradiction musanzwe hari amadayimoni yavayo nuguri kitambi hari amadayimoni yavayo nivyo ibidambi byasohoye amadayimoni zo kusoma Luke 19 verset 20 Luka 19:20 ibidambi byarasohoye amadayimoni aravayo binezerewe Yesu amadayimoni ko aravayo ntimunezerwe bidambi nezerewe ko amateka yanyu yanditse mu ijuru ibidambi biryoherwa yuko zivuyeyo aga bimuhemogerwa yuko amazina yabo nta gitutsi kirimo sivyo dusubiremo hariya rero Yesu arabishura ngo yemwe abigihe bibidambi zogeza ryari kubana namwe zogeza ryari kubihanganira nimumunzanire hano ubiriza iyaba batari kubishobora nyari kubakankabira ngo bidambi bavuga ati naco sha nubundi mwagerageza aho ni jewe nyine metre oya nzogeza ryari gumana namwe n'amajambo mwari kubikora ntahari Yesu ababwiye nimukeneye jewe mubuze ukwizera si ukwizera gusa wabuze ndaza kubereka ugeze kuri 18 Yesu aramukankamira dayimoni amuvamo umuhungu aca akira uwo mwanya rimwe gusa mani majambo Yesu yariteze ko n'abanyere babikora gutyo sivyo iyo atababyiteze yari ko barenganije ntiyabarenganije Yesu ntarenganya niba bakariye nuko hari icyo bari gukora batakoze 18 wayisomye 19 maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye bamaramaye baramubaza bati twebwe niki cyatumye bitunanira kwera muri bidambi
umva yabwiye ko midambi none ko ikijeyo byase ukwerura ikidambi ariko ari ikindi kintu kibuze. Bati tweho niki cyatumye bitunanira kumusenda. Jewe ndabisomye ngaha nanze ko Yesu abishura ngo none sinibabwiye muri bidambi mbwa si ivyo gusa hari ikindi. Verse 20 arabishura ati nukwizera kwanyu guke. Icyambere nukwizera kwanyu guke. Bandanya ndababwira ukuri ariko mutari muzi namba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwobwira kino gisozi mutimuka aha uje hajya kandi cyo kwimuka kandi nta kitazobashobokera. Ugeze ngaho umengo ikibazo n'ukwizera ariko nibirangiza ngaho si ukwizera gusa hari ikarata Yesu arababikiye. Sivyo? Mirongo bwira mugenzi wawe umvirize neza verse 21. 21 sivyo? 21 soma. Ariko benujya umviriza menujya bisigura iki? Amadayimoni ararutana. Malaria na kansere sico kimwe. Sinezite na sida sico kimwe. Bararutana. Ubushobozi burarutana. Sivyo? Benujya nakugwa mwoniki atariki atari ugusenga no kwisonzesha. Hagiye wisha kabiri mwandike Luka 5:33-35 Luke 5:33-35 niho muza kubona inyishu. Yesu avuze ngo uretse gusa amasengesho hari ikindi kintu kibuze. Habuze kwisonzesha. Siko aho nyene beretse naho tuwasoma Luka 5:33-35 Yesu bamwaje ati kweke abagisha bawe batisonzesha bagumade bakwita damaje gusa. Abishira kwera iki niko yatukiri kumwe ninagenda bazogera gute bazisonzesha. Amen. Rero hari ivyo ushaka gukora kwera usenga ariko ivyo utazokora kwera utisonzesha. Nimba ushaka gomezi zikwiye usenge kandi wisonzeshe ndiho aguha umugisha.